Bakunzi b'ikiganiro ku Kivi turabahaye ikaze mu kiganiro canyu, ikiganiro mushikirizwa na Mugisha Nelly. Ikiganiro cuno musi kiza kudushikana mu ntara ya Ngozi aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu Petero Nkurunziza yishikiye ku Kivi kuva ku igenekerezo rya 12 gushika ku rya 14 ruhuhuma umwaka w'2015. Umukuru w'igihugu akaba yaranguye ibikorwa bitandukanye mu ntara ya Ngozi aho yabonanye n'imvukira abagwizatunga yongera aranakora n'ibikorwa rusangi. Kabaye n'akaryo ko guha kaganuke nyene icubahiro umukuru w'igihugu mu ntumbero yo kumukeza ku myaka 50 y'amavuka yarumanije mu mwaka warayurangiye. Inama y'imvukira z'intara ya Ngozi yabereye muri komine Marangara. Mw'ijambo ry'ikaze ryashikirijwe na buramatari w'iyo ntara nyene yamenyesheje ko intara rongoye irimwe amahoro n'umutekano. Imvukira zagiye zirafata amajambo zishikiriza ivyumviro bitandukanye. Umukuru w'igihugu cacu Petero Nkurunziza araheza arabitangako umuco. Umviriza muri make ivyavugiwe muri iyo nama navyo mu bishikirizwa n'icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Gervasi abayeho. Babanje rero kurabira hamwe ingene umutekano wifashe muri aka karere. Mbere babanza gushimira bimwe bivuye ku mutima nyene cibara umukuru w'igihugu kuko hari haheze igihe kitari gito adashika muri iyi komine, aho basanga rero ahanini umutekano wifashe neza kiretse ibintu vy'ibihuha bavuga vyasubiye kwaduka, aho mbere usanga bituma nk'abantu bava mu makomine yabo canke bakava mu ntara bakaja kure. Ivyo rero basanze ari ibintu bitameze neza. Abashinzwe intwaro, abashinzwe umutekano bakwiye guhagurukira kugira ngo ivyo bihuha ntibisubire kuza birajuragiza bene gihugu. Ku vyerekeye iterambere nyezina rero basanze intara ya Ngozi yifashe neza, aho usanga hari inyubako zitari nke, yaba amashure yaba amavuriro n'ibindi. Nko mu vyerekeye indero hoho basanze imyaka 2 iheze yafashe ikibanza ca mbere y'iyo myaka 2 naho yari yabaye ya kabiri. Ku vyerekeye uburimyi basanze umwimbu intara ifise muri uwo mwaka ngo batari bwigere bawubona, bavuga yuko umwimbu wiyongerekanye ku bice bigera 30 kwijana. Ku vyerekeye amabarabara naho basanze iyi komine nyene turimwo nkuko mwabibonye n'ahantu hagoye gushika kuva kuri iryo barabara ry'ikaburimbo rija mu Kirundo. Abemereye rero yuko iri barabara rigiye gukorwa, yuko abene gihugu baba muri iyi ntara bagiye kuronka agahembwe cane cane baba muri iyi komine. Hanyuma bavuze kandi n'ikiraro kiri hariya muri komine ya Nyamurenza, aho ico kiraro gikozwe neza bishobora guca vyugururira abantu baba muri iyi komine ya Marangara bagashobora kuja ku mugwa mukuru w'intara Ngozi, urugendo rugaca ruba rugufi. Ico naco ni igikorwa kiraba leta kandi basanze ari igikorwa gikomeye gishobora gutwara mbere n'uburyo bwinshi kugira ngo kiranguke. Ku vyerekeye ibidukikije naho bariko barabandanya batera ibiti, ariko nkuko buramatara twari intara yabimenyesheje, aha nyene muri komine ya Marangara ngo hamahaduka ibintu vy'imicanwa mucanwa abanyakanga uko umwaka utashe. Ivyo rero bagasanga yuko ari ibintu bitameze neza, bagiye navyo nyene guhagurukira. Nyene cubahiro umukuru w'igihugu rero yabahaye impanuro, arababwira ati mukomeze amahoro n'umutekano. Arababwira ati ivyo bihuha mwumva ati murakwiye kuza muraraba uruja n'uruza rw'abantu, mugasubiriza vya bitabo bimwe bita registre de la population. Ati nkuko twama tubibona mu myaka yahera, ati abantu bakwiragiza ivyo bihuha usanga kenshi atari mbere n'abava mu ntara ivyo bihuha biba biriko biranyanyagiramwo. Ku vyerekeye iterambere naho yabahaye naho nyene impanuro, arababwira ati ni vyiza yuko mboni intara ya Ngozi iriko iratera imbere, atariko mwisubireko kuko turavye cacegeranyo ca makiba uko umwaka utashe mbona umengo mugenda musubira inyuma, aho intara ya Ngozi yari yabaye iya mbere mu bihumbi 2012, mu mwaka ukurikira ibi ya gatatu, umwaka ukurikira ibi ya gatanu. Arababwira ati murumva rero ko mutanguye gusubira inyuma buke buke. Hanyuma aca bahanura kuja barakomeza ibikorwa rusangi kuko niho n'iryo terambere rituruka nyene. Ku vyerekeye uburimyi ababwiye ati ko mufise
umwimbu umeze neza nkuko aheruka kubivuga mu ntara ya Cibitoke ati murabe ingene mwobungabunga uwo mwimbu ati kandi mushyira ubwenge hamwe mushyira ingufu hamwe murabe ingene n'uwo mwimbu mwawuteza imbere mu kubaka nk'uduhinguriro duto duto kugira ngo muha agaciro ivyo mwimbuye niho muzoshobora kuronka n'amasoko mukongera ivyo mwimbuye bikabateza imbere. Hanyuma yatanze kandi n'impanuro asaba abanyengozi gufasha bene wabo kuraba ingene bogabanya imvyaro kuko yo hari abantu benshi usanga hariho handukira n'ingorane z'amatongo aho usanga mbere n'abavukana bashobora mbere no kwicana. Hanyuma yaheraheje abasaba rero kubandanya babungabunga umutekano babicishije muri ya makomite ahurikiyemwo bose na kwa gukorana hagati y'inyabune hagati y'abanyagihugu n'abajeje intwaro n'abajeje ubutungane ati mwitegurira amatora muri mu mahoro muri mu mutekano ati naye handi ho murazi yuko amatora ategerezwa kuba ati atabaye igihugu kija mu ngorane ati kandi amatora marakanya gato abene igihugu baba bakeneye kubaho kugira babeho nuko baba bandanije bakora ibikorwa byo kwiteza imbere. Iyo nama irangiye umukuru w'igihugu yaciye aja kugura icese ibibanza birimwo ibigega amashirahamwe abikamwo umwimbu muri komine Marangara ku musozi wa Giseruko. Ndaguhaye perezida wacu ndagushime ngushemeza muvyeyi wacu habwa impundu heza kigwa murongozi mwiza twe turi nyuma yawe tekwa imibungo Nyiricubahiro Petero Nkurunziza yaciye aja muri komine Marangara aho imvukira za Ngozi zamuhaye akaganuke hakaba harimwo inka yitwa ya Rugendo n'ibindi biherekeje mu ntumbero yo kumukeza ku myaka 50 y'amavuko yakwijije mu mwaka urangiye. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka Peresira Mwidogo akaba yarashikirije ijambo ku izina ry'imvukira z'intara ya Ngozi. Iyo nka twayitaziriye ya Rugendo zibane namwe izibagwirire ivuze muyihe kabuzukuru n'abuzukuruza urwo rugendo. Iyo nka rero iki ni cakunze be n'igiseke. Igiseke rero kenshi kiba kirimwo inkoko ibirimwo ubugari bwo gusomera icyakunze naco kirimwo amata y'inka. Hajya handitse ko mu Congereza ngo if God say yes ngo who can say no. Mu Kirundi ni ukuvuga ngo Imana iri mu ruhande rwawe ninde yo kugwanya. Nta n'umwe rero twarabonye ko Imana iri mu ruhande rwiwe twarabonye ko Imana iri uruhande rwiwe. Akanako karimwo icakunze karimwo igiseke kiriko gisesekara kw'ibiharage n'uburo n'ikindi giseke kiri ku ruhimbi canditseko ngo tubifurije umugisha. Urumva tubifurije amata n'inka ziyatanga inka zitabira ibiterwa bikamera. Ndaguhaye perezida wacu ndagushime ngushemeza muvyeyi wacu habwa impundu heza kigwa murongozi mwiza twe turi nyuma yawe tekwa imibungo yatewe abagabo eka kukura bikwiye uri umugabo wowe wakuye igihugu mu mwiza ukagishira mu muco w'akazoza keza. Uri mwiza igihugu carangwa n'agatoro ukwishyira n'ukwizana vyari umuziro agacinyizo akarenganyo intwaro z'umukazo vyari vyatsinaro abarundi twari mu mwiheburo ucuhaguruka nk'umugabo w'ibanga uhaguruka n'ubutwari no kwitanga urakenyera ziraguma ku rugamba uritanga utiziganya utsinda abansumirinda uhumwizera abarundi bari mu mwiheburo niwirambire se. Umukuru w'igihugu yaramenyesheje abanyagihugu byavugiye mu nama y'imvukira arongera arabashimira ku mwimbu mwinshi wabonetse uwo mwaka. Yarashimiye abanyengozi ku kaganuke bamushikirije yongera aranabahamagarira kureka kujyanisha abanyagihugu no kureka ingendo zataye igihe. Turavye icegeranyo buramatari w'intara yanyu yadushikirije ndetse byo twaganire muri ino nama
twoga tubanze dukeze cyane abanyagihugu mu ntara ya Ngozi ukuntu mwitabira ibikorwa by'iterambere na cyane cyane nga muri komine ya Marangara. Kubw'ivyo rero mu gishingo c'abanyangozi mwese mwikomera amashi. Twabanye neza yuko tumaze gushika ku bintu vyiza kuva turongeye amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu ntara ya Ngozi na cyane cyane nga muri komine ya Marangara. Twaje rero tubakeze, twaje kwira tubashigikire kandi tubamenyesha neza yuko umwanya twataye mu myaka iheze dutegerezwa kuriha ukwiruka tugasiganwa n'iterambere. Kubw'ivyo rero mu bisata bitandukanye intara ya Ngozi hari bisata izamwo ubwa mbere, bikaba rero ari bisata bitera iteka intara ya Ngozi. Turavye nko mu gisata kijanye n'indero, inyigisho, tukaraba mu gisata kijanye n'amagara meza, tukaraba mu gisata kijanye no gukingira ibidukikije, tukaja mu gisata kijanye n'uburimi n'ubworozi. Twaje kubakeza kuko ibiharuro dufise birerekana ko intara ya Ngozi mufise ikibanza ciza. Kubw'ivyo rero mwiyongera yandi mashi. Twaje kubakeza kuko intara ya Ngozi na cyane cyane nga muri komine ya Marangara ukwitabira kubumbatira amahoro n'umutekano ni igikorwa twavuze rimwe mwumva gatanu. Inaje tumi intara ya Ngozi yose itekanye irangwamwo amahoro n'umutekano. Ivyo vyatumye rero iyo migambi myiza y'iterambere iranguka atankomanzi. Kubw'ivyo rero musanze muzi neza yuko ari umugambi w'umutekano twatekanije, akaba kandi harashinzwe n'amakomite duhuriyeko ajejwe umutekano. Musanze muzi neza yuko iterambere rishoboka atamahoro n'umutekano dufise. Ni naco tuma rero tubahamagariye nuko twabibwiye abakuru banyu twari twabuze inama yuko amakomite y'umutekano ari cyo kwitwararika ijoro n'umurango, kuko ingozi z'ikibi ziracariho, abononyi baracariho. Ariko igihe cyose muzamugize urunani musenyera ku mugozi umwe muri ya makomite y'umutekano, nta ngozi y'ikibi nta mwononyi n'umwe azobaterana intambwe. Twashaka kubabwira neza yuko hari ibibazo bimwe bimwe twaciyemo muri kahise, namwebwe musanze muzi cyane cyane muri no komine ya Marangara. Twaraciye mu njyane nyinshi z'amacakubiri y'ubwoko, y'intara, rimwe namwe n'amadini, ibitsina, abize n'abatize. Vyatumye abantu benshi bapfa, abandi barangara barahunga. Ivyo rero twarabitoreye umuti ahanini bice mu masezerano atandukanye twiyumvikaniye twebwe abarundi kugira dusezerere injyane twaciye muri kahise, kandi twabaye abagabo abarundi naho twaciye mu ngorane twarazivuyemo nk'abagabo. Kubw'ivyo twikomera amashi. Hari abantu banyegewe n'amacakubiri bakiriho bitwaza imvugo n'ibihuha byo guteranya abose rimwe. Twashaka kubahamagarira rero abanyengozi mwese cyo kimwe n'abarundi bose, igihe tugezemwo twaramaze gusezerera ingendo zashaje z'amacakubiri zo kujyanisha abanyagihugu, za ngendo mbi z'akagaye, za ngendo mbi z'agacinyizo. Izo twarazisezereye. Ariko rero hari abantu bagenda bikika ibisaka mu ijoro, bagenda banyegeye mu kwigisha inyigisho zo gucanishamo abarundi, zo guteranya abarundi, zo guca ivutu abarundi, ku buryo usanga bamwe bamwe bashacoba bakibuka ibyabaye, ugasanga bataye ingo zabo bakagenda mu zindi ntara cyangwa bagahunga.
twarabyumvise nga mu ntara ya Ngozi muri komine ya Kiremba hari abanyagihugu bakeya hafi 200 bagiye kubihuha n'inyigisho zo gucanishamwe abantu barati ngo zabo bahungira muri komunara ya Kirundo. Turashimiye cyane ko muri amatari hamwe n'umukuru w'igipolisi mu karere bagiye gushikira iyo miryango bakababwira neza yuko amahoro yasasagaye mu gihugu cyacu cy'u Burundi no mu ntara yacu ya Ngozi, kandi nta Murundi n'umwe azohirahira ngo atere intambwe n'imwe ngo dusubize inyuma, kuko twaramaze kubona ko imbere ari heza. Tubimenye rero yuko twarose amahoro tuyanyotewe, kandi twayaronse twiteguriye kuyateramira ijoro n'umurango ku buryo ata muntu n'umwe azopfaye kurota gusa ikibagiwe cyo cyo gushira mu ngiro. Nazo duterana umutaru, twaronse amahoro tuyanyotewe, kandi n'ababigerageje baramaze kwibona. Iki ni igihe c'amahoro, ni igihe c'umutekano, ni igihe cyo kugira urunani tugasenyera ku mugozi umwe. Twaje ngaha mu ntara ya Ngozi haciye iminsi mike yaduhimbaje umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi. Ubumwe rero nibwo buteza kuturanga mu nyifato, mu mvugo, mu ngendo ya misi yose. Y'amakomite y'umutekano duhuriyeko agabe gusabe maso ku muntu wese uzana inyigisho zo gucanishamo abarundi, agasaba kuzana amacakubiri uwo muntu ntituzomwihanganira, kuko ico ni icaha gikomeye gihanwa n'amategeko y'igihugu cyacu cy'u Burundi. Twaje kubagendera mu ntango y'umwaka w'2015. Turabifurije umwaka mwiza w'2015. Uzobe umwaka w'amata n'ubuki, muravyumva neza nkuko nabivuze. Umwaka w'amata n'ubuki nibisigura yuko muzoca muyatora ngaha amata nta muki ngaho, bisigura kurima no korora amakuza. Turonka amahoro, turonke amata n'ubuki, umwaka w'amahoro n'umutekano, umwaka w'iterambere, umwaka muhamagariwe cyane cyane kugwiza ibikorwa, umwaka muhamagariwe cyane cyane gusubira kwitegurira kuja mu matora. Utiyandikishije mu gihe kireze tubahamagaye mwese kwiyandikisha, kuko amatora niyo nzira yo twahisemo abarundi yo gusimbuza inzego biciye mu matora. Mu matora abarongozi mushaka n'imigambi mushaka. Wa mwaka wagize rero mwiyandikishe, abatiyandikishije mwiyandikishe. Amatora azogenda neza cyane gusuma tumaze gukora. Abanyamarangara rero baratubwiye yuko abiyandikishije mu ntara yose ni mwebwe, hari benshi batiyandikishije. Cakiriwe giye kuza rero kiri imbere bazobongera. Umwe wese yikwitagashi, utiyandikishije yikwitagashi aze kwiyandikisha, kuko nimyandikisha muzamwerekanye ko mukunda igihugu cyanyu. Gutora abarongozi dushaka n'imigambi dushaka biri mu bintu vyerekana gukunda igihugu, kuko hatabaye amatora haba ubusimbira hamwe. Ibyo navyo twarabisezereye. Mwijuke rero akabo tubateye mu gihugu cyose cy'u Burundi, abatiyandikishije ku mvo zitandukanye. Hari ababujijwe, hari abahenzwe, hari n'abandi batabise karanga muntu. Wese mushwabuke, abatari biyandikishije mwiyandikishe. Kigira kabiri, muri amakomite ajeje umutekano muhamagarije n'umurango gukurikirana, kuko abantu b'abatovyi bariko baragendagenda bahenda abanyagihugu bagurire twa dupapuro biyandikisha. Uwo muzofata wese muco mushikiriza abajeje intwaro, bagushikirize abajeje ubutungane, baca mu kirubanza vyihuta. Ibyaha bihanwa n'amategeko.
kuko abo bantu nabo bataniye no kudusubiza mu ibumbi. Kubw'ivyo rero tubahamagaye mwese mu bigo byose tubahamagara by'amatora muze muvyitabire n'umutima ubikunze kuko bizovamo byose ni neza yanyu. Umukuru w'igihugu yaciye atanga imfashanyo kuri Bantahonikore Marangara bakaba baronkejwe umuceri, ibitenge, amasuka n'amasafuriya. Yafashije imiryango itari mike ikaba yashika 340. Baragaragaje umunezero mwinshi kandi bamwakirana amashi n'impundu. Amahoro n'amahonda uri mwiza Perezida wacu mbega muramuzi Petero Nkurunziza n'abarunda gakunda Burundi Petero Nkurunziza n'abanga yakuye igihugu mu manga Petero Nkurunziza yaraje amahoro araboneka umunyagihugu ariruhutsa Petero Nkurunziza Perezida wacu jewe ndamukunda inge mabiri gituma ndamukunda izina niryo muntu yitwa Nkurunziza yazanye mu gihugu cacu Nkurunziza nico gituma jewe nzama ndamukeza ni mwiza ni mwiza ni mwiza ni mwiza. Yasozerewe umunsi wa mbere w'urugendo rwiwe mu kugurura icese ivuriro riri ku musozi witwa Kigufi. Umunsi ugira kabiri yarabonanye n'abagwizatunga barangurira imirimo yabo mu ntara ya Ngozi, Kayanza, Kirundo na Muyinga. Uwo mubonano ukaba wabereye mu mwiherero ku masanganzira muri komine Kiremba. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Leonidas Hatungimana yaramenyesheje intumbero y'iyo nama. Ubwa mbere abagwizatunga berekanye yuko bafise amakenga kwibwirizwa rishasha rigenga amabanki ryo barigeze mu nama nshinga amateka aho bavuga ko riri mu tunenge twinshi kandi twagiyeyo ibwirizwa rimaze kuva mu nama inshikiranganje. Ahanyeri cyo mukuru w'igihugu yaciye asaba umuhanuzi mukuru mu biro vyiwe ajejwe ibibazo by'ubutunzi yuko yokorana n'icegera c'urongoye sendika Sijeko kugira ngo barabe utwo tunenge barabe ivyo bintu ingene vyagenze bace bamuha umuco ashobore kugifatirako kugira ngo ashobore gufata ingingo ibereye. Hanyuma basabye kandi ko amakori n'amatagisi vyogabanuka kugira ngo hashobore kuriha benshi ariko ikiga ca leta kibomboke. Ibi navyo nshobora mukuru w'igihugu akaba yavuze yuko agiye kuvyicarira akavyiga karaba ingene ingaruka z'ico basavye no kuraba neza ko ivyo bavuga ari ivy'ukuri. Basabye kandi yuko amabanki yoborohereza mu bijanye n'igiciro n'inyungu basaba ku madeni baba bagiye kwaka mu mabanki. Hanyuma cyo mukuru w'igihugu cyo yababwiye yabemereye nuko muri iyi minsi yavuba agiye gukoranya abo barongoye amabanki babe bari kumwe nabo bagwiza tunga kugira ngo nk'ivyo bintu babiganirire hamwe. Basabye kandi ko abakozi ba douane abakorera ku maduwane batotoza amahera mu minwe kuko babonye ko hari mu tunenge. Aha urongoye ikigo Bera akaba yababwiye yuko ahegereye amabanki ahari amabanki ahegereye ibigo bya douane yuko nabo bagwiza tunga batokwemera kuyariha mu minwe kandi ko aho bobona ko bariko barahisha mu ntoke boca bategerezwa gutelefona bakabimenyesha ubuserukizi uburongozi bwa Obera bakaba baciye babaha nimero y'itelefone itarihishwa inimero 500 ko boca babimenyesha hakiri karugira bitorerwa inyisho. Basubiye kandi barasaba ko n'urugero rwo kurihira ko amaduwane gomenyekana rukamanikwa abantu bakagenda kurankura nko hanze bazi ingene ibintu bitegeza kugenda. Aha urongoye ikigo Bera akaba yabamenyesheje uko ahatari hake muri ivyo biro vy'amaduwane ubwo rwandiko rumaze gushika ahubwo bakwiye kuza kururaba bonyene. Hanyuma basabye ko abakozi ba Obere bokora akazi kabo ariko basonera abagwiza tunga ntihabi ivyo kubaturubika ntihabi ivyo kubakengera. Aha urongoye ikigo Obera akaba yavuze yuko byukuri abakora nabi bamaze kuza barabimenya bakabahana. Nko mwaka w'ibihumbi 2014 birukanye abakozi 18 muri Obere bakoze nabi.
ariko kandi nawe nyene aranegura ati naho muvuga gutyo namwe muri ikebuka kuko gutwara gurankura no kudandaza ibintu vya magendo biracibonekeza. Aha nyene cubahiro umukuru w'igihugu yaciye asaba abo bagwiza tunga ati namwe muri murabe ingene mushobora kurondera abantu bize ibijanye n'ivy'ubutunzi bijanye n'amategeko, murabe ko mwobaha akazi mukorane kugira ngo bababere nk'ikiraro hagati yamwe na OBR, kuko ababo muri OBR bakoresha amategeko kumbura abagwiza tunga nabo benshi batayazi, niyo mpanuro umukuru w'igihugu yaciye abaha. Hama kandi kubera umwimbu w'ibigori muri kano karere wabaye mwinshi bivanye nuko kumbure ijuru ryagenze neza kandi baronse umwavu w'ikizungu ku giciro gitoya kubera leta yashizemwe akigoro, basabye yuko leta yobafasha kurondera isoko. Aha mukuru w'igihugu yabahanuye ahubwo yuko nabo bo kwitunganya bagashinga amashira hamwe, bagashinga imitahe, bakagira imitahe yo kugira amahinguriro y'ibigori, guhingura bagahingura ifu kugira ngo bishobore kubikika. Umukuru w'igihugu yabandanije abaha n'izindi mpanuro na cane cane basaba kubumbatira amahoro n'umutekano shingiro rya byose mu gushiraho ya makomite y'umutekano uriwe na bose mu masoko aho baba bariko barakorera. Arongera arabasaba kugira amashira hamwe akomeye kugira ngo ntibadandaze bimwe kandi binyanyagije utuntu duke duke. Hanyuma yaciye abasaba cane cane kandi arashimika gose yuko bogerageza bagakora bisunza amategeko bakirinda kudandaza ibidandazwa vya magendo. Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaciye aja kwifatanya n'abanyagihugu ku musozi wa Canabona Gahoro muri commune Kiremba mu bikorwa byo gusiga isima ishure ryubatswe muri wa mugambi w'ishure nshingiro. Insinzi ry'abantu bari bitavye ivyo bikorwa rusange. Aho mu ntara ya Ngozi nyene niho umukuru w'igihugu ku munsi wa gatandatu yaciye akora ibikorwa rusange. Ivyo bikorwa yabitanguye ku musozi wa Hayiro muri commune Mwumba aho bariko bubaka amashuri 12 ya lycée communautaire. Umukuru w'igihugu yarafashije kuvanga isima. Uwo mugabo witunda ni jambo iyo ntwari y'ingingo n'ubuntu ashira imbere neza y'abanyagihugu, akunda abavyeyi agakunda ibibondo, raba abavyeyi bibaruka ku buntu mu mashure mato mato biga ku buntu, abana batarakwizimya bitanu bavuga ku buntu, ijoro n'umuranga amabarabara arubakwa, amashure n'amavuriro aruzura, uburimyi n'ubworozi n'abisiga inyuma ngo turonke umwimbu w'umusesekara. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu Petero Nkurunziza avuye Ihayiro yaciye aja muri commune Mwumba aho bariko barubaka ibiro bishasha vya commune, arongera araja ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi kuraba aho bagejeje kubaka ubwugamo bw'ikibuga c'inkino kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Mbere yuko aja mu bikorwa rusangi, umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yabanje kuja kwimbura ibigori muri commune Gashikanwa. Ivyo bigori bikaba ari bwoko bumera cyane. Atiko turasoma hectare imwe tuwateye ibiro 200 vy'imbuto, ariko umwimbo tujya kubakura no umwimbo ushika itoni 4 n'igice. Urumva yuko umwimbo ari munini cyane, mugabo nuko nubundi byari kurenga ngaho twifuza ko tworonka hectare itoni 5 ku hectare imwe, mugabo twaronse 4 n'igice. Urumva yuko umwimbo rero ushimishije cyane, nariko ndavuga ko umwimbo nk'uyu je nari kubona mu mwaka muri za 70 rero twabona umwimbo meze nk'uyu, usanga ibigori vyera bikaguma mu mirima kandi tukaro umwimbo mwinshi kandi nakigori na kimwe mbona gitare ibigori nka 2 twateye ku buringane butandukanye. No hirya turafise yande magitasha kuri 3 twateye bireze nibirera neza cyane nk'ibi, ariko murumva neza yuko umwimbo uravye hectare imuteye kuri 200 ukaronka umwimbo ungana n'itari n'itoni 4 n'igice, n'umwimbo ushimishije. Amikini naco twagomba kuvuga nuko ibi bigori n'ibigori hanini iyo vyimbuwe bica bihingurwa kugira ngo bifungurwe hakiri kare, kuko ubitebeje bica byononekara, naho bikunda cyane si bigenewe cyane kubika, nibigenewe gufungura. Murumva ko bifasha kugwanya inzara, amakandi bigatuma dushobora kubidandaza mu mwanya mutonya cyangwa twayifungura tubitegura. Tuvuye ko no mwimbo rero ari umwimbo ushimishije ku buryo tubona yuko n'abanyagihugu ngaho micungara bacatangura kwiga ukuntu tubitera, yamara yo kacaro umwimbo mwinshi. Impande y'uwo murima hakaba hari iyororero ry'ingurube ririmwo ingurube
130 mu ntango zari 27 gusa. Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yasozera ibikorwa ku biro bikuru vy'umugambwe aho yatanze amamoto n'amakinga ku bajejwe amakomine n'imitumba ku rwego rw'umugambwe. Bakunzi b'ikiganiro ku Kivi, aha niho kigarukiye. Imana iziga mu Burundi n'abarundi naho ubutaha.